Kuva kw'igenekerezo ry'icenda gushika ku 11 Ntwarante no mwaka, Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zifadikanije n'ibiro vya Coopération Suisse mu Burundi zaratunganije uruganda rwo gukarihiriza ubwenge abashingamateka, abakenguzamateka na bamwe mu bakozi bo muri izo nzego. Intumbero nyamukuru kwari kubasigurira ibikuru bikuru biri mw'itegeko nimero 1/13 ryo kuwa 15 Rusama umwaka wa 2020 rigenga amafaranga y'u Burundi ikoresha mu mwaka wa 2020 ushira 2021. Ijambo ryo kugurura ibikorwa vy'urwo ruganda ryashikirijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nshingamateka umupfasoni Sabine NTAKARUTIMANA, aho yavuze ko iyo nama ije hageze kuko bamwe muri bo ari bashasha muri ayo mabanga, ko rero bakarihirijwe ubumenyi ku bijanye n'intambuko zo guca irya nino itegeko rijanye n'ubutunzi bw'igihugu gushikaho ryemezwa n'Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka. Nyakubahwa Sabine NTAKARUTIMANA yaramenyesheje kandi ko iryo tegeko rigenga ivy'ubutunzi rifise ico ryisangije na cane ko ritorwa buri mwaka. Christelle Meri yaserukiye ibiro vya Coopération Suisse mu Burundi mu ijambo ryiwe yarakeje abatowe mu nzego nshasha zirongoye igihugu, anashima ndetse n'imigenderanire myiza irangwa hagati y'igihugu c'u Burundi n'ica Suisse. Ivyigwa bitandukanye vyatanzwe n'umuhinga Bowazi Nimpe, aho yasiguriye abashingamateka n'abakenguzamateka n'abakozi b'izo nzego ingene amafaranga leta ikoresha ategurwa, iyava, ingene yinjira mu kigega ca leta n'ibindi. Abaraho barashimiye uwo muhinga, bongera bamushikiriza imyitwarariko yabo, acabaha umuco ku vyari vyabajijwe. Icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka nyakubahwa Imana mu ijambo ryiwe yarakengurutse ko izo nyigisho zizogirira akamaro kanini abari muri izo nzego uko ari zibiri mu bikorwa vyabo vya minsi yose barangura. Nyakubahwa Imana yanavuze ko iryo tegeko rifise akamaro kanini mwishigwa mu ngiro ry'ingingo zitari nke. Akamaro ka mbere nuko izi nyigisho zatumye tumenya ubwa mbere ibigize ibwirizwa rigenga amafaranga y'igihugu ikoresha, kuko tutabizi mu kuryiga natwe byo tugora. Icya kabiri nuko twabonye neza amajambo makuru abari muri ico gitabo, muri iryo bwirizwa, kugira tuyumve tuzoje kuvyiga tuyatahura amajambo makuru n'ibisata bigize iryo bwirizwa. Ikindi byadufashije nuko tumaze kugira inyigisho twabonye yuko bizotworohera mu gusuzuma neza ingene iryo bwirizwa ryateguwe, ndetse mbere no mu gusuzuma neza ishigwa mu ngiro ryaryo. Nivyo nyamukuru novuga dukwiye ngaha, nayo busigaye nikorwa tuzoca dushikirako. Mwabonye imisi 3 si myinshi turavye ko ngene cangana, ariko mu Nama Nshingamateka na Nkenguzamateka hariho imigwi yamaho. Hari imigwi yamaho rero mugwi wamaho jejwe igisata c'ubutunzi, uwo niwo mugwi uhezuka bikora cane, abandi tukagenda dusasira, tugasaba rero yuko kumbure uwo mugwi uzohezuronka kandi karyo kugira ngo unonosore neza ushike mu mizi. Mwamenya ko amafaranga leta y'u Burundi itegekanya y'umwaka wa 2020-2021 arenga imiliyaridi 1,422 nk'uko bigaragara mu ngingo yo mw'itegeko nimero 1/13 ryo kuwa 15 Rusama umwaka wa 2020 rigenga amafaranga leta ikoresha mu mwaka wa 2020 ushira 2021.